uyu munsi wa kane uhonyore mu bwiza bw'Imana. uyu munsi wa kane uhonyore mu kugoroka kw'Imana. uyu munsi wa kane uhonyore mu bwiza bw'Imana. nta radare zo mu isi y'umwijima zizokubona z'abarozi mu izina rya Yesu. abakorana n'isi y'umwijima nibakubona bazobona ishusho y'ubwiza bw'Imana. abazogukora ko bo mu isi y'ikuzimu n'abarozi n'abadayimoni bakagukora ko bihenze bazokosogwa n'inkoni y'Imana mu izina rya Yesu. inama zose z'ikuzimu n'abadayimoni ba Satani yari yateguye kugutega ngo bakuremere umunsi mubi, Imana ihindura uruhigi kuri uyu munsi wa kane ikuremera inkuru nziza, abamarayika bakuzanira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Imana ikuragiza ukuboko kwayo kuri uyu munsi wa kane. abadandaza Imana ibahezagire kuri uyu munsi wa kane. abadandaza Imana ibaduze kuri uyu munsi. abadandaza Imana ibashigikire kuri uyu munsi. abakora ibyabo Imana ibahezagire. abakora ubuzi bwa leta Imana ibagirire neza. Imana ibahindurire amateka y'ubuzima. Imana ibiyereke mu mpande zose amahoro n'umunezero b'umugabane wayo.